ndashaka amabwiriza mu bisanzwe. Iyo mugerageje kuraba abasoma Bibiliya, iyo mugerageje kuraba urugendo rwa Samusoni, mukaraba urugendo rwa Samusoni basoma Bibiliya, Samusoni yari umuntu w'umuhizi yatoranijwe w'umunaziri, afise misiyo arayibwirwa, arabwirwa icyo yahamagariwe, arabwirwa icyo Imana imugomba ko atangura akazi, agatangura nabi si ugomba kuja ngaho kuko naco ni ikindi cigisho. Kamena Imana nticyabujije ko Imana ikomeza kumukoresha icyo yagombaga kumukoresha. Uriko muranyumva? Halo, Imana ikomeza kumukoresha ivyo yategeza kumukoresha, mugabo nawe akagira ibindi yikoresha Imana itariko iramukoresha. Donc yarakorera Imana ivyo Imana iriko iramukoresha, ariko ku ruhande afise n'ibindi ariko arikoresha Imana itariko iramukoresha. Ivyo navyo murabizi abasoma Bibiliya kubijanye no guca kwa maraya agahitana. Yari umuhizi w'inkomezi, ahagenda akora misiyo, agafata imbwembwe, agafata imirizo yayo akayifatanya, akazahurira mu mirima y'Abafilisitiya, agafata inzunga agaterura, agafata urwasaya rw'indogoba, akica abantu 1000. Byose bwari ubuhizi. Bibiliya avuga ngo Mpwemu Yera ngo yamumanukako kabushungwe. Murumva ko hariho komunikasiyo hagati we n'Imana. Muga après y'igikorwa, inyuma y'igikorwa akaca akebereza kwa maraya, kuko si Imana yamuyobora kugenda kwa maraya. Ico cari igikorwa yihaye, ico yari yarahawe n'Imana yarakiza akagikora, ariko yarangiza agakebereza kwa maraya. Kubera iki? Satani cyangwa Bibiliya itubwira ngo maraya arondera ubugingo bw'agaciro. Ngira ndakubwiza ukuri, atakintu ufise Satani ntashobora kukurondera. Atakintu ufise Satani ntashobora kukumara ku mwanya wiwe. Ntashobora kurondera umuntu asanzwe, ntashobora kurondera umuntu burebure. Burya iyo ubona Satani akurondera, ufise abantu bagukunda bakubwira ko ayinoke, ufise amatwi meza, amazuru meza, amaso meza, ugasanga abantu bose bakubwira ngo uri tatari, ngo taye zarakwiye, umenye ko Satani atari karaviza ayo mazuru, atari karaviza ayo mataye, atari karaviza visage yawe, ari karaviza inyenyeri. Inyenyeri arondera inyenyeri, arabona ko inyenyeri yawe ejo izoba ari danger kuri we. Sa mission akeneye kugira ngo ayizimye, ashaka kuyizimya. Ndashaka gusa navuze Samusoni ntaragaruka ahantu twasomye, kugira ngo mushobore gutahura iki kintu, mutahura iki kintu nashaka kuvuga. Inzira yari yaramenyereye ko ni nayo nzira bamutegeye ko. Sheri wiwe wa nyuma yitwa Delila bagiye kugiranira copinage, ubukunzi, akazarakeberezayo rimwe kabiri. Abafilisitiya barabimenye, abaganwa bose b'Abafilisitiya bafata salere yabo y'ukwezi yose, babwira maraya Delila, baramubwira ngo salere y'ukwezi twese abaganwa b'iki gihugu cy'Abafilisitiya turayiguhaye, tugomba kuguhemba, tugomba gutuma ikintu kimwe gusa, nta kindi dushaka. Aya mahera tukurundiye, hello munyumviriza, hello, aya mahera tuguhaye nta indi objectif itumye twisopa, twemeye yuko iwacu bigenda nabi, dushaka yuko ukora ibishoboka byose, uronde rusacinge, umukuyakuye, ukoreshe strategy zose nka maraya, abagabura bamenyereye isi bashasha ku buzima bwawe. Nta kindi dushaka, tugutumye yuko uturonderera aho inkomezi z'urya mugabo ziri. Nta kindi dushaka, tutafutie nguvu ziko sehemu gani tu, ibindi tuweke. Wewe uzudusinya rutubwire ngo inkomezi ziwe zirunga. None ngira ndakubaza, uratekereza ikintu gikumaze inkomezi kiba kikugeza iki? Mu mvugo yumvikana tumenyereye, iyo udafise inkomezi uburi iki? Uburi kimuga. Iyo udafise inkomezi uburi puissant, udafonction. Akeneye ibintu
Ngene kumenya inkomezi. Ikigira kabiri nitwazimenye ndakudadire ndakubohe. Ko kuboha no kuvuga ngo ntusubire function. Okay, ni ibi usanga muri mu bintu. Iyo utinda kuri telefone amasaha 3 urabusha. Hari ikintu cyakudadire. Kuko time is money. Umwanya n'amafaranga. Wewe umaze amasaha 6 kuri telefone. Uvuye kuri telefone, umusike mufite za Netflix mu telefone zanyu. Ugiye kuri filme, uheraniwe filme, ugiye kuraba telenovela 24 cyangwa amasaha 18 aguheranye ari ivyo bintu. No kutaboshwe uri mu nzu, kutaboshwe. Kuboha kurenze uko nuko. Vacances yose ni wasubira ku ishuri uzabwiye ati nararose umwanya wo kuraba ya seri. Atubaze ko naravye ena dena tubona kati niyo raporo uzotanga uvuge uravyumva kuboha kundi mwiyumvira no kuwe waruka ibi bintu niko ndababwira si bose babibabwira uyu mutima niko nasuka kuri mwewe sabakozi b'Imana bose babisero babibabwira jewe ndababwira nkabwira ubusoga biso saba si vya bose niko muvyumve neza ivyo niko ndababwira gira intumbero gira objectif mu buzima bwawe gira ikintu ugomba kugerako ubisanzwe mwebwe ntimuramenya ishengero mu bisanzwe uru rugendo wakiza cyangwa urugendo rw'ubwami ndabugereranya n'isoko ryo ngahariye isoko bikadufata isoko rya Ngozi ribamo abantu benshi kuri sante cyangwa isoko yo kwa Siyoni bari Bujumbura jewe ubwami ndabugereranya urugendo rwo mu bwami ndabugereranya n'amanabwiye abantu ko ndabugereranya no kw'isoko mu isoko urinjira ugasanga umuntu ateretse ngaho ibintu ateretse ngaho iyo uramutse ugiye muri iryo soko utazi icyo ugiye gusuma igihamagaye cyose cyangwa uhamagaye wese uramwitaba utamwiteye uko biri kose uragira reflexe kugira ati reka ndabona kuko mu isoko usanga indagara tomate salsa izumye zizu iyo ugiye mu isoko udafise objectif icyo ugiye kurondera ujya usanga wagiye gusuma ibintu utari wapanze n'uru rugendo turimo mugabo iyo mvuye muhira mvuga ni jewe ngiye mu isoko ngiye kurondera imikeke ni kuvuga ngo uwitomata hamagaye sinitaba uwindagara sinitaba uwisasa sinitaba wagitunguru sinitaba mon objectif c'est le mukeke uru rugendo rw'ubwami rero nukugira purpose nukugira intumbero nukugira ikintu ukeneye kuvuga ngo jewe nshaka gushika kuri urya muryango ibindondera byose hakunzira ntarashikira ico nifuza ntarashika kuri destination finale sinitaba kuko uru rugendo rwo mu bwami rurimo amajwi menshi aduhamagara kugira ngo tudashika ku ntumbero yacu nta muntu yakubise mwanyumvise uru rugendo n'urugendo rufise intumbero utegeza kumenya icyo waje kurondera muri ubu bwami utegeza kumenya nk'umusore ati je ngomba kugera kuki niba mbona ko ubuzima bwanjye buhagaze ku ishuri sinshobora gutinda mu matelefone ntegeza gutinda mu ikaye kuko ngiye kwitaba telefone nkitaba filme ni kuvuga ngo urugendo rwanjye rutazorota ucuba umufeneya ucuba feneyante nico gikorwa ca mbere iyo akubwiye muri feneye umuntu akubwiye muri umufeneya cyangwa ubwira muri feneye abagututse ikintu gikomeye cyane kuko feneya kuva ngaha anye no gushikira handi mwongere y'icyaha irashobora kuhagenda amasaha 3 aha n'ubu tubazo muba mwitaba ibintu byose bibahamagaye kubera ata objectif mufise ubwo buzima narabayeho n'amashuri nawe wawe mugenzi wawe nashinge nawe shenge narigeze kuba nkararonka Kristo narigeze basi ubuzima budafise intumbero budafise uziko twarashobora kuva kuri senke n'umugenzi wawe twaba kuri senke ya gatatu reka fata ya gatatu twabaye come on mugenzi wanje ni rafiki yangu tumenyeranye rero tukavugana tuti kwa turambiye ngaha reka twigire kwikaburimbo kuraba twihagarare kwikaburimbo
nawe ne kora tanumbero kandi rero umuntu atagira intumbero ikikuza n'abagenzi batarifise nta muntu azaza kugukabura n'igishobora ikigogo gihura n'ikigogo kigenzi cyacu ntawe ukubwira ngo ibintu ibintu turimo se tukaza duhagana ku ikaburimbo kuri se tukaza turaraba ingene abantu buruka amabisi turi ngaho duhagaze akacaza umugenzi wacu mu ya kabiri kuri seke ya kabiri akaturamutsa vipi nawe nyine ari inzereza araho nawe nta muntu mbere akatubwira ngo bana ngo tumwangarisha Shadrake ku premier atuna numbero ndo turenda kwa Shadrake ku premier turi mu nzira tugeze ku ryakari tugahura n'ubundi ngo ntimwabimenye ngo umenje kuvuga ngo na mugenzi wawe ngo ari kwa filime kuri 14 tugaza dukata tugiye kuri 14 urabona ubuzima butagira intumbero igihamagaye cyose ugira gute uritana ubuzima butagira intumbero nta ntumbero ufise igihamagaye cyose uritana tukaba turagiye tukigera kuri 12 ya kabiri tugahura n'umuntu kipindi tunasimama kuduza kipindi haba twatari kipindi byarangiye tukabeshanya ukavuga Messi nkaho mega mubazinanye ati Messi ari ngaha ugaba akatwa wacha we Cristiano ibintu by'ibikugu bitagira umutwe nta ntumbero ugatera inkuru yego ni hatari ngo biti agatera inkuru mumega ari muri Espagne ataranarenga kayanza karashika urabona ubuzima butagira intumbero ubwo jena nabaye kipindi kubeshanya ngo yovuga komando majaketi oya wapi ngo tietinja napigana oya ngo ni jaki tunashwana motoka motera wako muiwani urabona hizo ni twarangiza muzo ko twatugiye kuraba kuri 14 tugarukiye kuri 12 basaragi umwe akatava kwanza ngo mina rentre nyumbani ngo mina rentre nyumbani dutaha basi tugataha tutashitse kuri 14 bwaca gutyo nabibaye mu myaka myinshi mugabo muri ninzera vuze ngo nilipo kutana na Yesu historia ya maisha yangu ikabadilika sasa ubuzima bwanjye ngenda gutahura yuko ntari imperekeza ngeze muri Yesu niho namenye yuko ntari imperekeza ngeze muri Yesu niho namenye yuko ufise agaciro ngeze muri Yesu niho namenye yuko bishoboka ngeze muri Yesu niho namenye yuko Imana ishobora gukora umuntu ku cyavu ikamwicarikana n'ibikomangoma ngeze muri Yesu niho natahuye yuko bitazokwama biruko nubwo iwacu byananiranye dukenye bishobora guhindura situation mu rugo rw'iwacu cyangwa ntumbero ndavuga ngo nanje ngomba kuba umuntu kanaka